Tose kuramutsa bakunzi bankirebutse TV twizera ko mumeze neza natwe aho tumeze neza turi mu nyubakwa nziza cyane nkuko mubibona ni ku mugwa mukuru wa commune Mugina mu ntara ya Bujumbura mu gisagara ca Mabayi aho mubona inyubakwa nziza y'akarorero niho sanze umwigeme agira bibwire araza kuduca ku mayange akazi kibanyezina asanzwe akora naho rero acenda shima ko twoganira kandi yanyemereye ko dushobora kuganira me banze mu nkundira gato banze ndamuramutse turakora mu kici Musameze neza ndashima Imana n'abantu bakeya amakuru yanyu imeza reka ndagusaba banze bidonda badukurikirana ku Nkiributse TV. Nitwa ku mazina abavyeyi banyise ni Ahishakiye Bella, amazina y'akazi nawe ni Musani wabo ndi Butahana umutumba ni Mageyo Musani wabo ibyo ni ry'akazi rero nisanzwe ukora akazi nyabakibe sanje ndi umukinyi w'amareresi amareresi y'amasinema amafilme nyetwa amatungo cyane amafilme nyine amakarashika tubivuga ego umaze gukina karashika zingahe maze gukina yizigera muri 5 karashika 5 ubu ziriho nyene filme 5 ushobora kwerekana abantu bose akavuga bati ego wabitanguye ryari basi je nakuze nkunda kuraba ibintu by'amasinema cyane ibintu by'amafilme y'abarundi nkumva ndabikunda maze kumba ndabikunda sinigeze mbona ngo nofashwamo nandi umuntu ariko uko iminsi yagira hera n'ubundi nagumye ndabikunda none agira ukumbona birakunze aho hari ryari babitanguye ryari nabitanguye 2024 umaze umwaka wose ukina amasinema mu mwaka wakina sinema 5 big sinema usanzwe ukinirahe ahantu nkunda rero gukinira cyane ni Bujumbura none filme zawe nk'ubu nk'abantu bakwakurikirana Nkiributse TV bozishaka ushaka kuziraba hehe hari n'ahantu uzishira izo kina cyane okay nk'umuntu ashaka kuraba filme Musani wabo yoyiraba kuri Impano Video ushaka kuraba Mucutsu Mume kazoza katubikiye byinshi acayiraba kuri Dani Films Company kubera iki uzishira ku mbuga zitandukanye zidasa amazina nuvuga basi si ibintu by'iwanje ngenda gukina mu matimu y'abandi bakanyuma ko imodukine niyo mpamvu none wewe ntabwo uragira nawe timu yawe ushobora kurondera abandi bantu mukinana mugire n'urubuga rw'iwanyu muze murabishirako okay nibyo turimo twarabitanguye usibye ko igikorwa tutaragishira ku mugaragara ariko kirahari na channel iwacu irahari channel yanitwa ngiki Butahana Films kuki mwashimye kuyita mu bazana ka Butahana kubera kara ari wacu nitwa twari gufita twite ayandi mazina ahubwo dusha twita Butahana kugira nawe wundi wari iwacu babandi babatamaze buge aba bana nabo ngari wacu turavuga ati reka tudushire izina Butahana Films ngubu hozozo urabona ko murakina amafilme ni ibintu by'umwuga murimo hakacaza nk'umuntu avuye Makamba gukinana mwayise Butahana ubwo ntazohava agira kano kakazigo ko bayise Butahana nanje nariko nje kubafasha nari Butahana uya urumva ibintu bya sinema ukuntu bimeze je uno musi nkeneye umukinyi aza kunyinyira kubera ko je namuhamagaye ntaga yibanda cyane ku bintu bya cano canke icyuko abari mu kazi asanze naho avuze ati je mu timu yanyu ko yabisanze niko biba bimeze yego Musani wabo canke Bella avi Butahana mavyumvise bakunze Nkiributse TV mu masinema 5 zose bagenda ugiye gufasha abandi ubu mugomba igikorwa tugiye ati muriko murakora n'abana donc n'imvukira zaho hantu musanzwe muba ico gikorwa giteguye gute kumukora iki mwaramaze iyo filme yanyu canke karashika yanyu mwaramaze kuyisohora izoba yitwa gute bimeze gute ni ukuvuga filme irahari twarayihejeje kuyikora gusa turindiye yuko tuyishira ku mugaragaro ariko kubera ko dushaka kugira lancement kugira ngo abantu bose badushigikira bavyiyumvamo twaciye tuvuga ati twoshoka tuyishira kuri channel ahubwo reka tugira akantu k'akaransema gatoya kugira ngo tumenyekanishe ibikorwa byacu iyo filme nayo ikaba yitwa Gihozo izoca kuri Butahana Films nyene mugomba kugira lancement officiel abantu baziragirabe mubahonje banadushigikire muzorihisha tuzorihisha kugira lancement officiel kugira umuntu azoza zoriha amafaranga abone kwinjira kuraba ndo kumwe byo kubashigikira ego bizoba ryari tugumuzogira iyo lancement officiel
itariki 30 z'uku kwezi nyene. Ni ukuvuga iyi dimanche turimo irahera ku yindi kurikira rero. Asigaye musikaje nk'indwi zibiri kugira uwo none mwebwe ibintu by'amafilme biratwara uburyo bwinshi cyane. none amafaranga muyakura mukoresha mu gukina amafilme? Ni ukuvuga jewe nahora ndi muri timu, maze kuba ndi muri timu ndavuga ati sinoguma nkorera abandi, reka ndaba abandi bantu tuvyumva kumwe. Maze kuba nabarose rero twaragiye hamwe turegeranya amafaranga umwe wese uko ashoboye. Tumaze kubona ko twakwirije amera y'igikorwa cha turatuma ko abakameramani filime irakogwa, naho yadutwaye uburyo bwinshi umugabo ntaco intanga ibigoye. Nuko nta mu manager turaronka, ariko twebwe nyene turiyungunganya uko dushoboye hama tugakora. Itariki 30 kwezi kwa 11 muzogira lancement officiel ya filme yanyu, mwereka abantu abanyabutahana, naho mwayise channel yanyu Butahana Films, ariko abantu bababone by'ukuri ko muri ko murakina kandi mubishoboye. Azoba ari hehe? Tugire sare muzokoreramo, tugira amafaranga bikenewe kugira abatwumviriza bavuga bati uyu munsi nzojayo amenye sinzogera nitwaje iki, bazori hangahe, ukuze umwana byose mbitubwire. Ku kijanye naho tuzobikorera ni bare zanzi Shedama haji Butahana nyene. Kwinjira VIP ni 10,000, simple ni 5, hama kumwana ni 3,000. Couple baje basanga bagendanye umusheri n'umushushu. Bizovana n'ikibanza bashaka kwicaramo. Dufata ko je nk'uniza ni mudamu wanje VIP kameme. Nico bigenda gute nka twebwe? Baje ari couple tuzobarisha 15,000. Aho azari Butahana itariki 30. None musani wabo imisi yose kwakina amasinema igeze na musani wabo nito ry'amari riza canke ni muri filime imwe gusa wito irizina ahandi ugasanga bisubira izina? Nahora nitwa musani wabo gusa, iyo filime shasha ubu nitwa Gihozo. Muri filime sasa kwa Gihozo ndio muri ko murakora. Hariho naho tutarakorana ikiganiro basanzwe bakina amasinema ko ngaha nyene imabaye, reka nta cooperation canke nta bumwe bubaho ko kuza murafatanya nabo kugira ibikorwa byanyu ntuza muruha cyane? Nta nabonzi gusa nyene ndamutse ndabamenye ari gihe dutegura nka tunaje, ugasanga ko tugashaka umukinyi runaka yoza kudufasha abishoboye. Mugabo kubera ko tutazinanye jenshi ndabakuri Bujumbura nk'abo dukorana bakaza, ariko baramutse bahari naho nyene nimba bazokumva ikiganiro tworonderana hama tukavugana ababikunze, kubera twe niturakwiza abantu baza muri team wacu n'abantu bashaka kwinjira muri team twovugana. Reka kuja muri team hasabye iki? Team rero iracari shasha, ntago turatora ibintu amategeko yanyu kuko sindi wenyene, gusa yaje twovugana. Sinoca mvuga ngo hasabwa ibi kuko ntituragera ku kintu runaka duhurije ko n'abandi dukorana. Gusa yaje yo twoza tukavugana, hama ibyo tuvuganya bishimye akaja muri team. Bakunze abanyirebutse TV mukamataragira sabone cyangwa subscribe kuri channel yacu. Umwanya ni gwanyura amamusi ya gato y'iki kiganiro tumanze sabone cyangwa subscribe tukora kumaze gukora ko hacaza gakengere nako nugakore ko ucukura ku iryo jambo tute canke all naryo nimaze kurikora ko aho ikiganiro cyose zoshaka kunyirebutse TV kizokwama kigushikira tangorane nimwe ugize co kimwe na Butahana Films. Bababwiye channel ya mushasha yitwa Butahana Films, ari yo bagiye kuzibashako ibikorwa byabo urwaruka rukiri ruto ruko ruyungunganya mu mpano Imana yabahaye kugira barabe ko bashobora guteza imbere akarere kabo. Mwumvise ko banayise Butahana Films kubera ko basanzwe baba i Butahana. Bera, hari ishusho kugira abakunzi ba Nyirebutse TV bakora dukurikirana kubyerekeye akazi kayo? Je ikintu no basaba nk'abantu bacu ntago tuba tuzi baba baherereye. Cyambere no kubatumira bazoze badushigikire, bamaze kudushigikira igikorwa kigiye kuri channel bazo turayikinge bikunze baduparataje hama ibikorwa bigende neza. Ikindi naco ku bantu ko baradukurikirana ushobora gusanga ari umuntu akunda ibintu byacu avuga ati aba bana no bafasha ku bintu byo kuba wa managinga canke avuga ati ashaka kwifatanya nacu, twe turahari nta ngorane badushigikire
ibikorwa byacu babikunde bazoze ari benshi n'ababyeyi bafise abana babazane mu gukina kubera ko burya ari abantu baba bafise impano mugabo kubera ko ababyeyi bakabona ko umengo bijya bintu umukobwa we wabigiyemo canke umuhungu wiwe wabaye ikirumbo ariko muri filime siko bimeze rero ntihagira umuntu abona ati umwana we arabikeneye ntazomubuze kuko filime si nka bya bintu byo kugenda mu ibarabara umuntu yiyandarika ko n'akazi muri make basi n'ibintu by'abantu biyubaha nta bintu by'urukozasoni biba birimo rero ku muntu yumva ko yokina mugabo akitinya n'ukuri n'amahoro menshi yego ntihazogira umuntu avuga ati arafise impano hama guma yicaritse ahubwo naze dukorane hama duteze imbere akarere kacu ndetse n'abandi bari hanze y'igihugu babone yuko natwe turi ku kivi mbega nyine wakumva ngo izina ry'akazi umuntu aravuga ati n'akazi gukina filime n'akazi nkunguka gute nk'ayo mafilime wagiye gukina bwa mbere hari ikintu yagusigiye ni ukuvuga jewe ntangura gukina filime nabibona ibisanzwe navuga ati je nyene nigiriye kurya show no gukina ubundi nitahira ariko ikintu nasanze burya abafana n'ikintu gikomeye jewe no musi nashobora kuva ngaha agenda za Bujumbura haza numva bambwira ibyo si umukobwa yakina muri Musani wabo ugasanga bariko barampamagara abantu bose baramenye yuko nkina filime ikindi naco ukina filime urashobora kuronga umufana runaka akagukunda avuga ati je ukora ko ndi umufana wawe reka ndagufashe iki kintu ikindi naco cyunguka cyane iyo mwaturavye tukaronka ababone benshi YouTube irahemba maze kubiduhemba rero niyo mpamvu tuvuga karakazi ko burya n'akazi na kamwe kadahemba ndeka rero tugushimire cyane rwose kuba waduhaye kano kandi bashoboye kuganira ariko kandi abakunzi ba Nkerebutsi TV mwabyumvise ko itariki 30 z'uku kwezi kwa 11 niho bafise kwerekana ku mugaragaro ikarashika canke filme canke cinema bikiniye bonyene hanyuma berekane izo mpano zabo hama ibone kuja ku rubuga nama muri kure uzoca muja kuri iyo page yabo canke kuri iyo channel yabo ya YouTube mukurikirana iyo filme yose nibaza ko ari filme ibirimwo impanuro nyinshi sivyo Gabriel ya filime yiwacu n'umuriro ni fire ndabizi basi ni filime umuvyayi azoshira muri sare ko arayiraba bose bicare hamwe ko ari filime utora buri kumwe n'abana bigasabwa ko muira muri abantu bakuze ariko filime yacu abatama abajene bose birabaraba rero turagushimiye cyane rwose ko tukaganira twibaza ko nico gihe tuzoba duhari nawe munabuze ahubwo tubona hama namwe murakoze kuba mwatwiyumviye ko mukaduhamagara cyo nobwira abafana ba Nkerebutsi TV bazoze ari benshi kudushigikira bye bye turabakunda merci beaucoup namwe mwadukurikiranye ani ikiganiro cyacu kirangiriye asika naho gutaha mu bindi biganiro byacu byo hanyuma bye bye